madukurikirana kuri Bishop TV no kuri Jumuiya n'ikiganiro ca Widiri tubazanira aba entrepreneur babikora neza. Uno munsi turi kuri Jardin Public ariko harabera ihanisha gurisha rya paillage. Tuko turagendera abantu tubona bariko barabikora neza. Uwo dushikiriye rero mbona ari umuntu nyene ameze neza arabikora neza kati musabe aturamutse ngira yidondore turakuramukiye. Amahoro y'Imana bane na nitwa Kwizerimana Justin ndi umuyobozi mukuru wa Oracle Company. Dusanzwe duhingura amavuta y'amahoke y'ikirundi ahinguwe neza kandi atononywe ngo yongerwemo ibindi bintu canke hagira ibiyakugwamwo, donc aracari pure kandi aracari naturel. Sanze muyahingurira he? Twebwe dukorera mu Cankuzo biti Buhumuza, Cankuzo centre, quartier Ndava, 2e avenue. Mwatanguye gukora ryari mukora gute? Twatanguye avec 2023, twatanguranye mu mwaka wa 2023. Rero ubu turiko turagerageza kuyashikana hatandukanye ku masoko. Yego. Tugerageje kuraba amavuta asanzwe akorwa ngaha mu Burundi, hariho amakoto, hariho amamesa, hariho amavuta atandukanye. Nakahe kabirya amavuta yawe y'ibihoke afise? Akabirya aya mavuta yanje ya tournesol afise n'amavuta atarimo ikinure bita cholesterol, mauvais cholesterol. Bisigura ko ca kinure kiza kuzibira imitsi, kiza konona amaraso y'umuntu, aha nta kirimwo, ni ko kamaro kayo. Hama ikindi naco akozwe mu buryo buri naturel, mu buryo bw'umwimerere bwa kamere kayo, ntaco twongeramwo nta nico dukuramwo. Bingana naho wowe uhekenya urutete rw'amahoke. Ego. Nakahe nk'akamaro yoba amavuta y'amahoke ku bantu batabimenyereye? Uko hari umuntu yokumva amavuta y'amahoke akumva ati byo birabaho. Nakahe kamaro afise ku mubiri bw'umuntu? Nukuvuga akamaro ka mbere ni ca kene navuga. Nuko atagira ikinure cyo bita mauvais cholesterol, kimwe conona gituma abantu bagwara ingwara zijanye n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso. Ama ikindi naco rimwe ama vitamine n'amasere minero yubaka umubiri w'umuntu. Akandi kabirya nuko amavuta y'wacu shora kuyisiga, shora kuyafungura atetse cyangwa kuyafungura uyamemereye ku mfungurwa zihiye. Ego. Mbega ndovuga ati mbega muriko muragerageza kuraba aho mwatanguye naho mugeze ubu niyihe ntambwe mubona? Intambwe nini niya cyane kuko twatanguye burya twatanguye amavuta yacu, twatanguye projet yacu plutôt iri mu mpapuro, hanyuma irava mu mpapuro ija mu bikorwa. Igiye mu bikorwa turabona amavuta, tubonye amavuta turarabisha ko mu by'ukuri arayo fungurwa n'abantu, hama dusanga by'ukuri n'amavuta meza cyane. Urere kimaze turakibona ko turiko turatera tuje imbere, ibintu biriko biraba byiza cyane. Ukoresha ko tibanga? Ubu ndakoresha abari permanent batandatu hamwe n'abatwegeraniriza ivyimburwa mu mirima batandatu nyene. Nukuvuga abaja mu mitumba itandukanye kwegera abarimyi batwegeraniriza ibyo dukeneye batandatu nyene. Nukuvuga ubu turi 12 bari hariya hari entreprise, turafishe n'abandi ngaha bashika kuri 2 bajeje gutanga ibyo twahinguye mu alimentation no mu masoko atandukanye. Mu gihugu bariko barahimiriza abantu bajene cyane gukora uko bashoboye kugira ngo bashobore guha nimba ari umuntu afise nka societe kugira ngo ashobore guha abakozi akazi abantu benshi kugira ngo turwanye ubukene cyane turwanye ubushomeri mu gihugu. Wari gukora gute kugira ngo uduha akazi turi benshi? Nukuvuga ubu ndiko ndaja ku isoko, bisigura ngo natanguye ndumwe, projet nayanditse ndumwe, hama ndarondera abize ibijanye n'ubutunzi baramfasha tuba 2, donc ubu twabaye 2. Hanyuma ubu nakubwiye ko tugeze muri 14. Nukuvuga ko natanguye ndumwe nkabangeze muri 14. Mu minsi tuzokwaguka dusange twabaye 20, 30, 100 cyangwa amajana. Nawe ucushikirwa usange turafise igisata citangaza makuru nawe uragiyemwo, turifatanije ibintu bibaye byiza cyane. Baye ndashima. Nk'akajambo wobwiye abantu bariko badufurikirana kugira ngo bahurumbire amavuta y'ibihoke ko ndazi neza ko mu gihugu benshi ntibayazi. Gira akajambo babwiye kugira ngo bahurumbire amavuta y'ibihoke. Yego, ikintu no babwira icambere amavuta y'amahoke bayijukire cyane. Ko niyo mavuta umusaza, umwana, umunari afise imyaka igereranye ashobora gufungura. Ushobora no wabuze wisiga ucuyisiga akora nka kujya kwa buri d'olive.
abigeme mu mishatsi cushiramwe mu mishatsi ibintu bikamera neza cyangwa ukayafungura ari mabisi ugashira ku mfungurwa zihiye donc n'amavuta dukwiye kwijukira abatama babandi babuza amavuta cyangwa umuntu wese yabujijwe amavuta aba sportif rero bantu bakunda gukina bakunda inkino zitandukanye karibu abantu bakunda guterura ivyuma karibu mufungura no mavuta arubaka umubiri ku rugero rutangaje rero abanyandikira kuri WhatsApp cyangwa bakurikirana imbuga zanje kuri Facebook ndatanga en detail akamaro kayo n'ingene bayakoresha kugira ngo by'ukuri babone ko ibintu ndiko ndakora ari iby'ukuri turi ngaho nyene wotanga nyene adresse ikwiye kugira ngo bashobore kugukurikirana neza cyangwa ubumva yabaye interesse n'amavuta bashobore kukurondera no kuvuga nimero yanje ni 69 amajana 725 canke amajana 669 amajana 725 amajana 643 canke 79 014 104 ou encore 69 725 643 Toka dusanga ku ruganda mu Cankuzo centre quartier Ndava deuxième avenue hanyuma ibujumbura turafise aho tuyadandaritse muri galerie ideale event cyane ku isoko mu Kamenge ku mashop afatanye n'ishengero ry'abagenzi imbere ya centre jeune cyane kuri 15 mu Kamenge nyene hepfo ya hôpital populaire do Kamenge cyane mu Gikungu hepfo yaho bita Monsiyo aho hose ushobora kuyaronka gusa urabe neza ko ari Oracle Oil amahoke Oracle Oil rawe ko ibi birango ari byo by'ukuri kugira ngo ntibaguha amavuta ya fake ngo bave batwiyitirira banzu verify urabe ko by'ukuri ibyo navuze ko ari byo ubonye ari byo ari Oracle Oil akogwa muri Oracle Company cha ugura na mavuta meza cyane ubu yakeneye wese ashaka kunefona cyangwa kansanga ku ruganda murakoze cyane reka tugushimire cyane murakoze cyane turashimira namwe kutugendera reka dushimire nawe mwese muri ko muradukurikira kuri Bishop TV ikiganiro ni widiri icyo tubasaba no kugira subscribe n'amapartage menshi kugira ngo ibikorwa byacu ndetse n'iby'abantrepreneur bacu bo mu gihugu bibandanye bishika kure bishikire n'uwo wese ari kure n'ubutazi igihoke akimenye urakoze cyane